atarigira umugabo witwa Eden Militao bivanye nuko yari yahawe akaruhuko bamubwira ati gomba kuruhuka kugira ngo bitegurire match ya Atletico de Madrid ku munsi wa gatandatu ku giherekezo cya 76 derby. Dini yari kumwe na Carreras mu mutima wa defense ko Garcia Fran yaratanguye ku nimero zigana kuri zitatu. Nibaza niba nk'abakinyi bashasha kuko twari no kwiyumvira kuri Trent mugabo si hari mugabo dufatire ku bakinyi bashasha ndavuga Carreras ndavuga na Dean Hussein abana bombi babiri baje bushasha muri saison shasha kwa Real Madrid kuko baguzwe muri nomero 3 turangije kwa Real Madrid umwe bamukuye kwa equipe ya Bournemouth n'umunya Espanyol undi amukora kwa Benfica de Lisbon ariko bose n'abanya Espagne. Dean na Carreras bo bamaze kwitwa abakinyi titulaire indiscutable muri equipe yitwa Real Madrid muri projet ya Xabi Alonso. Dushingiye ku byo tubona twarabigarutse ko kwa Franco Mastantuono ariko no muskuri Dean Hussein bigaragara ngo muri defense centrale Asensio yatakaje umwanya, Antonio Rudiger bikondo kandi bikobera mwemerera, David Alaba yaragiye bigaragaza nkaho Dean Hussein no munsi ari kumwe na Eder Militao aribo bazogira defense ya Real Madrid mu buryo bukomeye cyane. Ariko kandi uno munsi ku nimero 3 nibaza ko Carreras kuvashika muri equipe ya Real Madrid na nta mataratangura mu kibuga kuko Garcia arasa n'umuntu yatakaje kibanza ku nimero zigera kuri zitatu. Uravye gusa nimugoroba ko hari habaye agachangement, Carreras akamuzana muri defense centrale, Dean nako witwa Garcia akaza kwakira kuri nimero 3. Ikibazo rero mbaza nandri ko abakinyi bashasha muri projet ya Real Madrid n'abakinyi bashasha baguzwe muri Mercato turangije, Dean na Carreras bo bamaze kuba abakinyi ngendegwa badasubirizwa abo twita mu rurimi rw'igifaransa ba titulaire indiscutable. Wa wundi ya haragomba kuba ari mu kibuga muri projet ya Xabi Alonso. Dushingiye ku bihanuro vyabo birabemerera kwitwa abakinyi b'abatitulaire muri equipe yitwa Real Madrid. Hari hageze ko bitwa abatitulaire cyangwa yakagombye kurindira umugabo yitwa Xabi Alonso. Ubwo ugiye kuraba no munsi abakinyi umugabo yitwa Xabi Alonso afise ntiyabaronse regulierement nkuko yavyipfuza, kuko no munsi hari Jemhere nko mu kibuga hagati uravye kuntu bahagaze Arda Güler bitwereka ngo ari muri plan z'umugabo yitwa Xabi Alonso. Mugabo Jude Bellingham yagiye mu mvune, tuzi ko agomba kuba afise umwanya hagati mu kibuga mu bakinyi ba Real Madrid na Federico Valverde n'umugabo yitwa Aurelien Tchouameni. Rero no munsi hari abakinyi bariko baritwa batitiraire batagomba kwitwa titi. John Musco Real Madrid nta bakinyi, hari abakinyi sinovuga ngo ramaze kuronka de départ, hari abariko bayironka kubera absence y'abandi. Niba bariko bayironka kubera absence y'abandi bariko bakora iki rero kugira ngo baze ba maintain ico kibanza ni abandi bagaruka. Ndahagarara kuri Franco Mastantuono, mugabo no munsi abasigaye bose bahari bariko bitwa titulaire babimerita. Uravye umwana yitwa Dean Hussein yinjiye asanga equipe ya Real Madrid iri mu cono kwita kajagari kaba defenseur, kuko burya defense igyoshwa n'abakinyi bakompletana 4 na 5 bameze neza. Mugiye maze gutunga aba 5 babiri cyangwa gatunga aba 4 babiri ukaca ugomba kuma umuhindurira uruhande, hari ikibazo agomba guhura naco ca adaptation bwa mbere. Urabe mu mwaka weze kwa Afrique akinesha ku Barca n'umugabo yitwa Inigo Martinez. Ku Barca burya Inigo Martinez arinza asohoka ku Barca ataratora ritme yari afise akina nka numero 5. Cabura baranabona iyo umugabo yitwa Inigo Martinez agize absence ku Barca agakina ibubamfu niho ku Barca bamwiza gusumba ahandi. Madrid rero mwaka weze bari babaye mu bihe byo gukinisha umugabo yitwa Rudiger bagakinisha na Raúl Asensio. Raúl Asensio na Rudiger bakina ibintu bimwe. Mugabo Dean Hussein yinjiye azanye style ya Araba
azanye style y'umugabo witwa Rafael Varane asanze atawunda yifise muri equipe Real Madrid agomba kwitwa titulaire vyanka bikunde kandi n'ugwego rwiwe mu nkino za mbere wanashaka muri pre-saison wanashaka muri Monde de Club umwana witwa Dean Hudson n'ugwego yatweretse remeza ngo kwa Real Madrid aragomba kugira iki kuba kigwako agateguranwa n'umugabo witwa Eder Militao dahari nimba bazogarukana uno mwana Raul Asensio muri Axe nimba bazogarukana Rudiga mugabo umwana ku nimero 5 agomba kuba ahari kandi atekanye hama mugabo witwa Alvaro Carreras uno munsi twabuvuye muri El Marcelo ntitwigeze dusura kubona gatatu mwiza kwa Real Madrid yovugisha isi mugabo mwiza we yarahabaye bivanye n'ivyo bariko barakina cyane munsi ndemeza ko ivyo Marcelo yahaye Madrid na Mendy yarayibihaye umwe wese mu gihe ciwe n'ivyo yasabwe Mendy yabaye muri equipe y'umugabo witwa Carlo Ancelotti ikina ibihuye n'ivyo umugabo witwa Mendy ashoboye nibaza ko muri system y'umugabo witwa Ancelotti naho ari kuzana Alphonso Davies nta mwanya wa Mendy yari gutwara kuko Mendy ruri fort defensivement rukomeye ntuzo mubaze ngo dugana ngo baro ngutere centre ntuzo mubaze ngo dugana paro tange assist oya turi muri defense hano nta mu nimero 3 numwe agomba gutwara umwanya wa Mendy mugabo Ancelotti yahavuye Mendy yarafise mu backup witwa Fran Garcia afise yo style yo gukina mugabo Carlo Ancelotti yahavuye Alonso afata equipe ahindura ivyo bagomba gukina vyose ivyo bagomba gukina rero mu mugabo witwa Alonso niye ari gusanga Mendy akiri muri forme ziwe Mendy ntavyo yoshoboye kubera iki ari mechanique mugabo Alonso agomba gukina ibintu birimo technique nyinshi Francesco Garcia rero ufise kuri 3 urizeye ko Fran azogwira ica gufashije mu marandevo makuru ni wakina na Lamine Yamal ni wakina na ba Mohamed Salah na Bukayo Saka ubwo Fran Garcia uzomwizera ku rugero runganiki niko guca agenda muri Benfica de Lisbona akazana umwana w'umunya Espagne umwana yaciye mu Academy ka Real Madrid umwana yitwa uyu musore Carreras Alvaro uno munsi Alvaro Carreras Madrid nubwo je mvuga ko itaratora ritme ngo inyereke abakinyi beza uko ndabifuza ndemeza ko Carreras ivyo amaze kunyereka bimutuma yo kwitwa nimero 3 wa mbere ku equipe Real Madrid binatuma umunsi Real Madrid yabaye nziza tukaba convaincu tuzomuharura mu nimero 3 beza mu maklebe y'Iburaya no ku rwego rw'isi bikanyemeza ngo arageze kwitwa titulaire même si yinji yasanga equipe ya Real Madrid ifise umugabo witwa Francesco Garcia ivyo ndabivuga nshingiye kuki kuco baje bashoboye nico umugabo witwa Alonso ariko arabakinisha cihe nkabona ngo bano bana bagera kuri 2 umwe muri axe central umwanya uhoraho uwundi ku nimero 3 nta na concurrence hari hagati yawe n'umugabo witwa Francesco Garcia vyemeza ngo sinovuga ko yaje gusubirira Marcelo umwe wese mu mwanya wiwe n'ivyo azosabwa ashobora no kuzotanga ibizo byo Marcelo yatanze kuko na Marcelo yasubiriye Carlos mugabo no munsi kwa Real Madrid abantu barazi Marcelo cyane gusumba Carlos rero no mugabo yitwa Alvaro Carreras ashobora kuhaba afite imyaka 22 ashobora kuba imyaka nka 10 akazotanga ibisubizo byo Marcelo yatanze mugabo no munsi je mfashe umwanya turiko bano n'abagabo babiri bagomba kwitwa titulaire vyanka vyakunda Alonso yahindura imikenyero atayihindura bano bagomba kwitwa titulaire mu myanya yabo ya ndafata ikintu kimwe nivyo ni Rokri zigomba gukurikirana gusumba izindi wanashima kubo Madrid yaguze kuko dufata karuro nk'umugabo azwi izina rya Trent Alexander-Arnold Madrid no munsi niyo mutega imizi ahubwo tugomba kuraba mbega ubwo Trent twatunze kwa Liverpool ubwo kuko jewe nta kintu gituma Trent ntamutuma ku migwi yose komakomeye kuko ndamuzi ndazi Trent agora Madrid ariko ari Liverpool ndazi Trent agora City ariko ari Liverpool agora Barcelona agora buri equipe yose bahuye yitwa umukinyi wa Liverpool ndazi Trent nk'umukinyi do class mondial kuri nimero 2 no 4 atarazamo bivuze ngo Trent nta kintu nakibe kizotuma utavuga ngo Madrid yaguze umukinyi do class mondial ahubwo no kuraba mbega ivyo Madrid yiteze muri Trent izobironka mugiye dufashe Kai Alvaro Carreras na Dean Hudson nabakinyi beza mugabo bivanye naho bavuye ukabazana muri equipe ya Real Madrid ukabaterekaho bwa mbere rero challenge bagomba guhura nayo equipe yari mu bihe bigoye kuko nimba equipe itari yarasubiye nyuma by'ukuri equipe yarasubije projet yayo umukinyi ku wundi umwanya uwo aba bakinyi bari bagakwiye kuza muri Madrid bakagomba kwiga kuko binjiye mu kibanza Eder Militao yinjiyemo abanza kwiga
ni bibiri ko biraba kuri Franco Mastantone. Rega Mastantone musi yaza kuba afite ibiyaro vyiza nawe nk'aba basore muri axe central muri defense axe central ndetse no ku numero 3 bageze no Mastantone nawe tuba ati eske yabaye indiscutable byakunze. Rero mubanze mutahura ibihe byarahindutse Madrid, projet ni yasubirijwe progressivement nkuko byategezwa kugenda, ari naco gituma no munsi ari umukinyi ugura ugaje kuvuga ati ebane jewe ivyizere byanje byose ndabiteretse muri naka kuko nayandi bahitamo no munsi uronse Carreras mu kibanzo utunzemo Fran Garcia na Mendy bisa nko mukuye muri projet. Fran Garcia nawe utaraba convaincre n'ubwo gogo bivuze ngo uyizi yindi projet yuko ni buri Fran Garcia azoba mu backup wiwe, bivuze ngo niwe ategezwa kuba stable deje no munsi, niwe mukinyi ku numero 3 pempot ivyo atanga afitiwe icizere na equipe gusumba abandi. Amarira gacaza mu kibuga akora akazi mugiye kwa Dean Hutchinson même chose. Ariko ikintu gihari arwande uko bisanze batitira bivaye niyo context ihari, ucugaruka ugacura aba mbega ivyo bariko baraproducer. Rero no munsi equipe yobirikira baho neza kubera ifise aba bakinyi canke ifise ubwiza bw'aba bakinyi. Niki Madrid kirabo no munsi ku bwa Dean Hutchinson, equipe ifise umukinyi mwiza mugabo individuel marero nk'abo bakinyi bari munsi y'imyaka 23-22 bari mu bakinyi bafise career ndende imbere yabo, gusa bagiriwe icizere hakiri kare kubera talent ivyo bashoboye, bigatuma rero dutangura kuvuga ngo eske isi y'umupira w'amaguru iraronsa abakinyi class muri atwaje tuguma tuba Silvia twagumiza kijisho kuko no munsi Dean Hutchinson ariko aricarika ku Barca muri equipe nationale irikira badeba hagati ya Madrid na Barcelona. Arakavuga ati umukinyi from nowhere yavuye kwa Bournemouth ahise itariko mu yaciye kwa Juve yatijwe muri za Roma afisa amamuko muri Pays-Bas nubwo ari mu Espanyol arashika kicarika ku Barca, arashitse yicaretse ku Barca yamaze zose artitirira muri equipe ya Barcelona bagize ibihe vyiza. Mugabo ni cyakini navuze kugira talent no gukurira mu kibanza ciza ni ibintu bibiri bitandukanye. Hari abana baba kurusha umupira ko baciye mu nzira igoranye kumbure bakazogera amahirwe yo gushika ahandi wowe warageze kure ko wakuri heza. Nakalonda gutanga kuri kwa Modric bro, kudasha kuri kwa Modric yavuye iwabo muri Croatia za Dinamo Zagreb. Dinamo Zagreb. Dinamo Zagreb. Avayo azunguruza Tottenham Hotspur gushikike Madrid mu Romarka. Anashitse urana challenge yo kuvuga ngo Jose Mourinho watuzanye umukinya asanzwe. Watwijeje ko Madrid uzi umukinya gitangaza ariko arasanzwe. Muri saison ye ya mbere byanze. Chufata rero umwana yaraduze kiriya gihe muri equipe ya Barcelona generation ya Luka Modric. Yaraheje kuronka amahirwe yo kuduga avuye muri Amazia agashika ronka kibanza muri equipe nkuru. Nyumva ko Modric yageze kugera muri Real Madrid batorivariza no mwana. Kuko deje umwana afite experience, uno musi mu legende yitwa Cafu umunya Brazil niwe bigarutse akavuga ati buri abanya Brazil turakwiye gutangura kwiyumvira ko bigoye ko tuzotwara igikombe cy'isi mu gihe tugifisa abakinyi bariko barahurumbira Premier League gusumba La Liga. Ivyo bigarutse akavuga ngo muri La Liga hari ukuntu umukinya ari muri equipe zamaze kumenyera iyo pressure kuvuga ngo jewe ndi muri finale ibikombe byose byizwa ko bikomeye. Gusumba uko Premier League umukinyi yitwa Gimares akina Newcastle arasanzwe ari ngari mu itangazamakuru gusumba niveau de l'équipe arimwo iyo mutuma agira gute abo umukinya aheganirwa ivyo bikombe. Ibi narigeze kwigarura navuga ngo abongeza abakinyi beza. Mugabo je neranje umukinyi wa Liverpool, nkamuteye no Man City, nkamuteye no Arsenal, nkamuteye no Newcastle no West Ham, aba esprit yabo yo kondera igikombe iri hasi ya esprit y'umwana wa Barcelona Atletico Madrid wa Real Madrid. Rero niyo hano cyangwa ngo ncavuga ngo aba barazungurutse baca kure ariko no musi bagira amahirwe yo kwisanga i Madrid bakisanga kandi atawa mwanya wo kuvuga ngo bige canke basange ibibanza byo birimo abandi babigwanira ahubwo bakisanga bagomba kubikorokeramo. Nico bituma bivuze ngo nizobatega grand rendez-vous, nizobatega match disanzwe ahubwo tugomba kwevolera performance yabo match par match kuko nani gigizo tuma Dini yicara nigigizo tuma musi Carreras yicara soit rotation canke suspension. Dean Hutchinson niwe biranagoye kuko ugiye kuraba umwanya asa no kwa wisangije mu kibuga kuko je no musi simbona ko umugabo yitwa David Arabazo mu concurrence. Mugabo no munsi je no buni ndagaruka ku ijambo twigeze ku ikiganiro twigeze gukora nabwira ngo je nubwo Alvaro Carreras bamuzanye ndamubona mu ishusho ya Fran Garcia aracara umukinyi mutoyi kuko kuva muri Benfica de Lisbon ukisanga muri Real Madrid ni bibiri ko biba kuri Mastantone udafise umuti muri dire ukomeye bagomba kugusaba ivya mirenge bivanye niyo uvuye nawe ubwo bushobozi utarabugerako ukisanga hariho challenge nyinshi uri kuracamwe. Mugabo ico no kubwira coco umukinya ba mwiza kubera umwanya yagiye arahabwa agaca prove rero n'impani murimo. Alvaro Carreras yinjiye je ndamugereranya na Fran. Mugabo no munsi avec 2 ou 3 match amaze guhabwa
amaze kunyereka ngo umukinyi araba mwiza yahawe umwanya ni ibi rero bigomba kumbako. Alvaro Carreras amaze kunyereka ko ari mu nimero 3 mwiza, iyo Madrid yagowe iri kwirakina, ariko Fran Garcia ndamuzi nawe mwiza ya Madrid iri kwirakina mu giyo yagowe, abasa nuko nawe nyene ari hafi ya ntawe, bikanyereka ngo uno musi je nta comparison nkigomba kugira, warahawe umwanya waraprovye kandi ikibanzo ugomba kugifata neza ukagishira mu ntoki. Swat iki kintu cyo Francesco Garcia asubiye kubona umwanya ari uko habaye ikibazo cy'imvura. iki kintu cyo kubita indiscutable Madrid yisanga ari obligation irimo gusumba uko bo bigwanira. Madrid yisanga igomba kubagira indiscutable byanga bikunda gusumba uko bo bogwanira umwanya wo kuba indiscutable kuko ninda za kwa konkurence bagwanira umwanya ko ari concurrence muri iki. No kuvuga ngo projet equipe ya Madrid yarabyoroheje kwa bose ako kantu kuri dini yari kwinjira Mendy ameze mu bwo byameze tukamubona atangura mu kibuga kuri Alonso ni ibintu bishaje ariko arakina. Ubwo yari kwinjira bwose Mendy uko yabameze, Carreras yakagomba guhabwa umwanya Mendy ahubwo akaba ari we ikokera wande. Attention ukina physique manza mugabo no munsi jewe nemera ko yiswe umwana nemera ko yiswe titulaire kubera ta concurrence. Dean Hudson mugabo Alvaro Carreras no munsi yakagombye ko ari muri concurrence n'umugabo witwa Fran Garcia, ariko ibikorwa vyo nyene vyo biriko birivugira isiko mwanya barawugaho gu concurrence. Rega Fran yarawuhawe muri Mondial de Club kandi yakinye ibintu bimeze neza. Fran bakonsideratiwe turakuzi icyatumye tuja kurondera Carreras kandi tuzi ko tugufise nuko tubona ta profile yo kuba indiscutable office abwo tugomba kuzana mu kindo class mondial. Rega nico cyatumye bigenzuka ni naco cizerega Carreras yinjiranye. Nivyo rero kuri Dean Hudson ndetse na Carreras bamaze ko bakinyi titulaire indiscutable. Twareko twibaza ikibazo kivuga ngo nibitanakunda Madrid zobiyomberamo gusumba uko bobiyomberamo abatitulaire indiscutable. Nibidakunda Madrid zobiyomberamo gusumba uko bobiyomberamo kuko Madrid yaratevye gusubiriza project tuma abasore atamanya wo kubategura aho bavugira ngo biintegre Madrid ahubwo ukoroka direct bavuga ati nitujari nguvuye kwa Bayern mvuye cyangwa nguvuye kwa Benfica urumukijya kometo kuzanya Madrid ugomba kuduha ivyo dushaka. Iri piège Madrid baguyemo nivyo rero kuri Dean ndetse na Carreras ku isama zanze ko iminota